Itariki ya mbere mu kakaro n'umunsi twibuka intahe y'ukwikukira mu gihugu c'u Burundi. Kuri uwo munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi yaremeje yuko washitse Uburundi buhagaze neza. Uwo munsi yaravuze ko ushitse igihugu c'u Burundi kiri ku muvuduko w'iterambere. Ati kandi biriko bitumwa nuko turiko turigobotora mu maboko y'abakoroni. Ko mu runani Sinaredi naho babona yuko umukuru w'igihugu aguma yiteza utunyoni arenga kukuri akubona mu kuvuga yuko akabi kose kari mu gihugu c'u Burundi gategwa n'abakoroni. Nahi bambewe ubu umugambi uri ku butegetsi wahinduye abaja abarundi. Ubu abarundi nibo bahinduye abaja bene wabo. Banza twumvirize umukuru w'igihugu hanyuma turaza kumviriza Onezime Nduwimana avugira urunani Senarede. Turahimba uno munsi kuko duhimbaje intahe yo kwikukira igihugu cyose gihemo bumwe amahoro n'umutekano. Ubu turafise umwizero wa kazoza, turajya tukaryama tuzi ko buca. Kubona twarashoboye kurandura imbuto mbi y'amacakubiri shetani yari yatubivyemwo n'ikintu cyo kwiratira. Ubu abarundi baratanguye gutahura ko basangiye umuzi Uburundi, ko rero basangiye no kuma. Igiti twese twicayeko n'Uburundi, hamwe bwo kuma natwe twoba tumye atawuvuyemwo. Nico gituma twese mu byo umwe wese ashoboye dutegerezwa kubukorera kugira ngo buturamire twese. Hariho nabirirwa mu mabaramiro bakibera ngaho ataco bakora, ariko bakirirwa baridodomba bateranya inzego z'igihugu n'abene gihugu. Abo turabategetse baje ku kivi bakore kugira ngo bagize ivyo bakoreye. Mu Burundi nta numwe abuze ico yokora, ingorane nuko benshi muri bo bumva ko gukora ari ukumusuko w'abandi. Ndasavye abari ku kivi ntihagire ababaca inkokora babasamaza ngo ejo ntibuca. Mumenye ko hariho abafitiye ishari uyu muvuduko turiko mw'iterambere, kuko uwo twahora dusega turiko turamuca mu myanya y'intoki. Aha, nimuje hamwe ahubwo mugwize umwimbu, hanyuma aho bukera mwigira inama y'ingene muzohingura, mwongere mushore mu mwidegemvyo, kuko hari ibinebwe bigabirije ngo mukore navyo bibungukireko. Intahe twigina uno munsi yaharaniwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, yatanze amaraso yiwe kugira abarundi babeho mu bwigenge bisanzuye batunganya bo nyene ivy'igihugu cabo. Yadusigaranye iragi n'intsinzi ikomeye itegerezwa kutubera umutahe. Ikibabaje nuko abarundi batari bake bamukoreye mu ngata mu kurongora igihugu, bahonyanze iryo ragi bimwe vy'agahomerankunwa. Barundi kazi, kwikukira kw'igihugu ntibisigura kurongorwa n'abavuka gihugu gusa, bisigura vyinshi nko kwishira no kwizana kw'abavuka gihugu bose atanumwe avuyemwo, kwisanzura kw'abagendera gihugu n'abakibamwo bose, kugira ijambo mu makungu, kungana imbere y'amategeko, kugira intwaro ibereye izira igiturire n'ubugunge, gukira agacinyizo akariko kose, gushira imbere indongozi zifise ijunja n'ijambo biciye mu matora atagira agatosi n'ibindi tutarinze kudondagura. Incungu y'Uburundi, umugabo w'abagabo Rudoviko Rwagasore agitsinda amatora yategetse abanywanyi b'umugambwe wiwe Iprona yararongoye kudashira isoni. Ati abarundi batsinze bose, ntiyavuze ko barimwo ibipinga, injavi, abakeba canke ba mujeri nk'uko abagumyabanga basende DFDD n'indongozi zabo babikora uyu munsi. Yarongeye ati ntihagire uwuturibika uwundi ngo nuko badasangiye umugambwe canke ngo bagirire nabi bakavantara. Ivyo yavuze biratandukanye rwose
n'ibikorwa n'abategetsi bakomoka mu mugambo CNDD-FDD n'insoresore zabo atawe zitagera umutwe. Abategetsi b'u Burundi bagize bakavantara ikiraro ikirimbiro n'icitwazo begeka ko ivyabananiye. Inyuma y'imyaka irenga 60 ntivyumvikana ko umukuru w'igihugu n'abamufasha kurongora igihugu baguma barira y'inyanana ngo indyane n'ubukene mu gihugu buterwa n'abakoroni. Umuganwa Rwagasore yavuga ko abarundi bose bokwiruhutsa bakazira kwangara no guturikwa. Uyu munsi abatari bake barayanyaze, abandi buzuye amabohero kubera ivyumviro vyabo. Mu majambo make Uburundi bwararonse ibendera, ariko abarundi ntibarikukira, baracakandamijwe na bene wabo. Ivyo arivyo vyose aba CNDD-FDD uyu mugabo baramuzi. Nibaza yuko bazi n'imvugo yiwe. Nta muntu ashobora vyose, ivyo birashika. Ariko ku kintu cyo kuvugira umugambwe CNDD-FDD uwo mugabo yari yaragishoboye. Ivya CNDD-FDD rero iyo bivuze vyumvikana yuko abafisi cabizi ko mu vy'ukuri abarundi dusa n'abatarikukira. Uravye aho tugeze, uravye ibimenyesha makuru ingene bifatwa, uravye abanyagihugu ingene batega ubwoba, abanyagihugu ingene banyuruzwa, abanyagihugu ingene bicwa, uravye abanyagihugu ingene banyagwa ivyabo, ingene amafaranga ya leta yibwa atacamira. Ahubwo twahava tuvuga yuko ivyazana amagi zana amasoro ari vyo vyari vyoroshe. Rero abarundi harageze yuko twikukira vy'ukuri. Si ngombwa ngo muvyemere mwese. N'igihe Rudoviko Rwagasore yaharanira ukwikukira canke independence, igihe harabavuga bati no turafise umwidegemvyo, nta ngorane, ivyo vya independence ntibikenewe. Abandi nabo bakavuga bati no ntiharagera. Ariko Rudoviko Rwagasore ari kumwe n'abandi baravuga bati iki nico gihe cyo kuronka ukwikukira. Umva yuko nibi mvuze tutoshobora kubihuriza ko twese, ariko abababaye, ariko abacurwa bufuni na buhoro bobo, ariko abanyuruzwa bobo, abatotezwa, abarenganywa, kumbure bobo, ibi barashobora kubitahura. Reka ngome ngarukiriza ngaha, ariko ubu niwo mwanya mwiza. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.